abagwiza tunga aba bantu b'indongozi barakwiye gutangura gukura amaboko mu mpuzu tugakoresha amasera burya kurima muri ajya amasera nasanze umwimbu uragwira cyane gose kuko je naravye sanga nka seri pimi metero 16 ku 30 neza irashobora kuvamwo itoni 20 z'itomate irashoboka je nivyo ndiko nigeragereza kuko natanguye gatoyi kandi ndabona yuko karamaze kuvamwo itoni renga arakantu gatoyi kuvuga yuko twebwe twotangura kurima kijambere tukagira abantu bavyiza ba agronome bagatangura bakazaragira ubushakashatsi ku burimyi muri Israel ubu basigaye barima mu kirere barakubwira bati mu kirere atavu aratera igiterwa kikama neza kandi nabonye no muri izabu igisozi baratanguye kugerageza aho ikiraya kiba cibereye mu kirere ugasanga ibiraya vyajeko novuga yuko dutegereza kuza turiga kurima tugerekeranya nk'amashu ukavuga uti ndima ku ma etage 5 none ntibishoboka amashu yo birashoboka yoyo none tugira ikintu kimeze nk'ubwato gusa ugatera kuri etage ya mbere iya kabiri iya gatatu ugasanga umurima ufise umurima w'imetero nka 50 ku 30 muga uwo murima wibereye mu kantu katarenga imetero nka 5 kuri 5 kubera iki waciye ugerekerana kuvana uturima twishi tugerekeranye gacho usanga waramaze gutera imbere ivyo ndabibonye aho ntanguriye uburimwe bw'ikizino kuko ikizino ndarima gushikaho ndogakungazi gusoroma hejuru none ishu niyo yokwanga ikizino cyo gikunda ishu niyo yokwanga kuduga ibitunguru nizo vyokwanga turashobora kurima karu gato ugasanga karimwo umurima munini cyane